Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza c'uno musi. Mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'ivyahishuwe Yohana, tugeze ku gice ca 18. muri kumwe na mwene so Jimmy Nishimwe yaje kuba imbohe ya Kristo kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Birakwiye yuko buri wese afata umwanya kugira ngo abane nanje na kino gice kidasanzwe ca Bibiliya. Icigwa tugiye kurabira hamwe kiravuga ngo aba adventiste b'umunsi w'indwi nabo ni Babuloni. Aba adventiste b'umunsi w'indwi nabo ni Babuloni. Kurikirana icigwa cacu c'uno munsi witonze kugira ngo wimenyere ukuri kwa Bibiliya, wimenyere ico Bibiliya yishura kuri kino kibazo. Ariko imbere yuko twinjira mw'idonido ry'icigwa cacu c'uno munsi, mu nkundire tubanze twishire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze ko wongeye kutuha ayandi mahigwe yo kugira ngo dukurikirane kino cigwa cacu c'uno munsi. Mwami, hatabaye ugutahuza kwakuvuye mw'ijuru, ntago twoshobora gutahura kino cigwa. Nico gituma Mwami tugusenze, tugusaba mpwemu yawe yera kugira ngo abane n'umugabo n'umugore, abana bato, mbere nanje umusavyi wawe ngiye gushikiriza kino cigwa, kugira ngo Mwami ico ushaka yuko gishika kandi kimenywa kikaba kuri abo bose biteze ukuri kuvuye iwawe mw'ijuru. Mwami ukidutahuze, kandi uri wese akurikirana kino cigwa umuhe kwifatira ingingo ibereye izotuma tubana nawe mu bwami bwawe, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nk'uko nari mpejeje kubivuga, icigwa cacu c'uno munsi kivuga ngo aba adventiste b'umunsi w'indwi nabo ni Babuloni. Aba adventiste b'umunsi w'indwi nabo ni Babuloni, niko icigwa cacu c'uno munsi kivuga. Tumaze kubona icari co Babuloni y'iki gihe mu vyigwa vyarenganye. Mu gitabo c'ivyahishuwe tumaze kubona Babuloni ko ari urunani rw'amashengero rw'amadini gatolika n'ayandi yose y'abaprotestanti yayikomotseko. Ariko kandi turamaze kubona irindi jwi rihamagarira abantu gusohoka muri Babuloni rivuga riti, numva irindi jwi rivuye mw'ijuru rivuga riti, bantu banje nimuviwe kugira ngo mwoye kwifatanya n'ivyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku vyago vyiwe. Ivyahishuwe igice ca 18 ku murongo wa 4. Umuhanuzi ngaha yavuze ngo ijwi yumvise ryari rivuye mw'ijuru. Yamara ibintu yariko arerekwa mwa kino gice ca 18 byose vyariko birabera hano ku isi. Mu yandi majambo, ntago umuhanuzi yavuze yuko rino jwi ryari rivuye mw'ijuru Imana ibamwo, ahubwo ryari rizananye hano ku isi nyene ariko mw'ijuru. Bibiliya mu gitabo c'Itanguriro igice ca mbere ryitwa itazanure, kuba rihamagarira abantu gusohoka, kuba rino jwi rihamagarira abantu gusohoka muri Babuloni. Biragaragara ko iri jwi rihamagarira abantu b'Imana gusohoka muri Babuloni rifise ahandi hantu ribajana kubinziza. Birakwiye ko turaba ico inyandiko zera zivuga kugira ngo tubashe kwishura kuri kino kibazo benshi bibaza. Ikibazo cagumye kigaruka, cabajijwe n'abantu benshi. Abantu benshi bagumye babaza niki aba adventiste nabo
ni Babuloni, ndavuga abadivantisite b'umunsi w'indwi, nabo ni Babuloni. Uriko aradukurikirana ahamagarirwa gutahura ko Babuloni ntiyagizwe Babuloni kubera kwivanga na leta. Oya, ano mashengero aba Babuloni kubera asaba imana nyinshi, kubera ko ibyayo byabaye urudubi. Ngaha Bibiliya bivuga neza ngo kirakomvombotse Babuloni, ca gisagara gihambaye gicitse ikibanza c'abadayimoni, aharindigwa impwemu zihumanya zose, aharindigwa ibisiga bihumanya byanka byose, kuko amahanga yose yanyoye vino nizo burake bw'ubusambanyi bwiwe, kandi abami bo kw'isi basambana nawe, abadandaza bo kw'isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe. Ivyahishuriwe igice ca 18 ku murongo wa mbere gushikana 3. Ngaha Babuloni irakomvomvoka nk'uko umumarayika abivuga. Inyuma yo kuvuga ngo kirakomvomvotse, umumarayika avuga yuko igikomvomvotse ari Babuloni, kandi akerekana n'ukuntu gikomvomvotse. Gukomvomvoka kw'iki gisagara ni gucika ikibanza c'abadayimoni, aharindigwa impwemu zihumanya zose, aharindigwa ibisiga bihumanya vyankwa byose. Inyuma yo gukomvomvoka, inyuma yo kwitwa Babuloni, Bibiliya ivuga yuko amahanga yose yanyoye vino nizo burake bw'ubusambanyi bwiwe. Murabibona ngaha Babuloni isanzwe iri Babuloni yanakomvomvotse, ariko kandi nk'ingaruka zibandanya zishika kugeza naho zishika ku mahanga yose akanwa vino aribwo busambanyi bwa Babuloni, arizo nyigisho zizimiza za Babuloni, kandi abami bo kw'isi basambana nawe. Murabona haruhande yuko isi yose yayobye, noneho n'abami bo kw'isi bayobye, abadandaza bo kw'isi nabo barayobye, bayobeshejwe na Babuloni. Ariko kandi cyabayobesheje ni Babuloni. Ico shaka yuko mumenya ngaha, kubera ko mu cigwa giherutse twari twabibonye ibingibi ico bisobanura, ariko ico nashaka gusa yuko mumenya ngaha nuko kugenda gusambana n'abami bo kw'isi ntago ari byo bigira Babuloni. Biyigira Babuloni, ahubwo no madini asanzwe ari Babuloni, noneho ateruye inyigisho zayo z'ubuhumbu azijanye ku bami bo kw'isi kugira ngo nabo nyene bahendwe. Ababa kw'isi, abami n'abadandaza, sibo bayigira Babuloni canke ngo bayitere gukomvomvoka. Oya, gutera inyigisho nzima ya Bibiliya umugongo nivyo bituma iba uko iri koko. Muri Bibiliya tubona ko hariho ishengero umugeni wa Kristo yakoye, kandi uwo mugeni Yesu azogaruka kumutora. Yesu yabariye intumwa ngo nzogaruka kubajana, Yohana igice ca 14 ku murongo wa 3. Dusomye Bibiliya tubona inyigisho yerekana imigwi ibiri, umugwi wegukira Satani n'umugwi wegukira Yesu. Itanguriro igice ca 4, Abeli kubera guhitamwo kumvira Imana 100% yarabizize. Tunyarutse ku ruhande rwa Babuloni twararuvuze ko byinshi, ariko gusa mu gihe ca Isirayeli urubyaro rwa Yakobo nigo rwari hanga rimwe risa ry'Imana, ayandi mahanga yose yari abapagani. Nta nkeka uko niko igitabo c'ibyahishuwe kivyerekana ko nanone mwa kino gihe cacu hariho ihanga rimwe gusa ry'Imana, hariho ishengero rimwe gusa, ayandi mashengero yandi agaca akoranirizwa muri Babuloni. Yakobo
arabitubwira neza avuga ngo Yakobo umugurano w'Imana n'uw'Umwami Yesu Kristo ndabandikiye abo mu miryango 12 y'abasabagiye muganuke. Yakobo ngaha arerekana yuko abizeye Yesu mwa kino gihe baharugwa mu miryango 12 y'Abisirayeli. Intumwa Pawulo mu Baroma igice ca 11 ku murongo wa 17 gushikana ku murongo wa 24 yashushanije Isirayeli abana ba Aburahamu nk'igiti ca elayo, amashami amwe yarakuweko biciye mu kwizera, amashami y'umunzenze wo kugahinga ari bo bapagani barategwa kuri ico giti ca elayo. Abari basanzwe ari abana ba Aburahamu mu buryo bw'umubiri ariko batashishikaye kubigendera, abo ntibakira urubyaro rw'isezerano. Ariko abemeye kwizera Yesu Kristo mwa kino gihe nibo bana b'isezerano, niryo hanga ry'Imana mwa kino gihe. Pawulo abandanya avuga ngo ariko si ukugira ngo ijambo ry'Imana ntiryashitse, kuko abamutse kuri Isirayeli, ndavuga Yakobo, atari bo b'Isirayeli bose, kandi kuko urubyaro rwa Aburahamu sico kibagira abana biwe bose, ariko kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzokwitirirwa. Niko kuvuga kw'abana b'umubiri atari bo bana b'Imana, ariko abana b'isezerano nibo baharugwa nk'urubyaro. Abaroma igice 9 ku murongo wa 6 gushikana ku murongo w'8. Koko abemeye kwizera Yesu Kristo nibo bana b'isezerano, nibo rubyaro rwa Aburahamu. Ibyari byarabwiwe abana ba Aburahamu na nubu abemera kwizera Yesu kuvana ari bo bana ba Aburahamu b'isezerano. Nk'uko duheje kubyiga hano muri Bibiliya, birumvikana yuko ari bo bwoko bw'isezerano. Abatizeye Yesu Kristo bose abo nibo banyamahanga, nibo bakoranirizwa muri Babuloni. Turaza kubisobanukirwa neza mu kanya. Yabandanije avuga ngo kuko umuyuda wo ku rukoba atariwe muyuda, kandi gukebwa ko ku rukoba ko ku mubiri atari ko gukebwa, ariko umuyuda wo mu mutima niwe muyuda. Bagenzi, intumwa Pawulo ngaha mu gitabo c'Abaroma igice ca 2 ku murongo wa 28 gushikana ku murongo wa 29 arabisobanura neza yuko abemeye kwizera Yesu mwa kino gihe ari bo bayuda. Turabayuda kubera yuko twemeye kwizera, ariko ntago turabayuda bo ku rukoba, turabayuda bo ku mutima. Kandi ntago twakebwe mu buryo bw'umubiri, ariko twakebwe no mu buryo bw'imhemo. Iryo shengero rero Yesu yashizeho rikomoka kuri Yesu, rigizwe n'abemeye kwizera bakiriye ubutumwa bwiza butari ubw'amanyanga canke ngo bwashizweho n'abantu. Niryo shengero, kandi iryo shengero canke se ihanga rya Kristo ryubatswe kuri Kristo Yesu, ntago ryubatswe kuri Petero, nta nubwo ryubatse ku muntu ari we wese, ntago ryubatse kuri pasitoro cyangwa uwundi muntu, ariko ryubatswe kuri Yesu. Abanyefeso igice ca 2 ku murongo wa 19 gushikana ku murongo wa 20. Natwe abemeye kwizera Yesu tumeze nk'amabuye, ariko intumwa zatubanjirije zabaye amabuye yakurikiye Yesu. Twatanguye kino gitabo c'ibyahishuriwe Yesu yereka Yohana ibihe 7 iri shengero ryari rigiye gucamwo imbere yuko Yesu agaruka, hakoreshejwe ibisagara 7 byo muri Aziya ntonya. Mu gihe c'ishengero rya Perugamo
mu kuvuga ukuntu abarongozi b'ishengero bazogwa bakaja gusaba ubupagani, Yesu yabigereranije nk'ukugwa kwa Baramu. Baramu yari umuntu ki? Baramu yigishije Abisirayeli gusenga ibigirwamana by'Abamowabu, kunywa inzoga zabo, gusambana n'abagore babo no kurya intonorano. Uko niko binyuze kuri aba bakuru b'ishengero bo mu gihe ca Perugamo. Ishengero rya Kristo ryigishijwe gusenga ibigirwamana, ibishushanyo no gusenga abazimu n'ibindi nk'uko twagiye tubibona. Ushaka gutahura ibi, ca wiga ivyo twize igihe twiga icete Yesu yandikiye ishengero rya Perugamo. Mu kuvuga ukuntu upagani bwinjiye mu Bukristo, Yesu yabigereranije na Yezebeli. Mu kuvuga abaprotestanti, Yesu yabagereranije n'abakobwa ba Yezebeli. Yezebeli yari umuntu ki? Yezebeli yari umwami wa Ahabu. Igihe yaza kwa Ahabu kuba umwamikazi muri Isirayeli, yari yiyoroheje cyane kandi nta gasembwa yagira. Ariko amaze kuba gikecuru, yaciye atangura guhama abahanuzi. Eliya ari mu bantu bahamwe n'uno mugore Yezebeli. Uko niko idini rya gipagani ry'i Roma ryaje ryiyoroheje. Igihe Konstantino n'abandi bapagani bemera kwiyambika ubukristo, bagashinga intwaro y'ubupapa canke se ekleziya yagenewe bose. Yamara haciye igihe abapagani bamaze gusakara mu bukristo, bahavuye aribo bahindukamwo abapapa, maze baca batangura guhama ubwoko bwera. Ico gihe abantu barenga miliyoni 50 barapfuye bishwe n'ubupapa. Kuvana ubupapa butihenda, kandi murabizi yuko papa yitwanye n'ubweranda atihenda. Ubupapa bwisha abantu ico gihe, na n'ubu nyene niho buhari. N'ubupapa budahinduka, hahinduka ababihenze bakihana. Kuvana yuko buvuga yuko bufise ubweranda, ivyo bukora byose bikaba ari vyera. Kuvana harabaye igihe ubupapa bukica abantu, na n'ubu niko bukimeze koko, birumvikana. Rero ngaha Yesu yarerekanye ukuntu abakristo bagiye kwivanga n'abapagani, maze abapagani akaba aribo bifatira ijambo mu Bukristo. Gutyo uhereye ico gihe mbere n'abaprotestanti bakomotse kuri Yezebeli nabo nyene baje gukora nk'ivya nyina Yezebeli. Uko niko hagiye habaho kino kintu twamaze kubona citwa Babuloni. Nk'uko twabibonye, uno munsi turi mu gihe c'indwi, igihe Yesu yagereranije na Laodikiya. Abantu batanguje Laodikiya n'abanesheje bo mu gihe ca Filadelfiya. Iga iki cigwa icete Yesu yandikiye ishengero ry'i Filadelfiya kugira ngo ushobore gutahura byinshi kwa bino bintu. Abanesheje bo mu gihe ca Filadelfiya, mu Vyahishuriwe igice c'10, Yohana akimara kururirwa n'akagatabo yacocomeye ku murongo wa 11, umumarayika yaramubwiye ngo ukwiriye kongera kuvugishwa iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Aba nibo bari bagiye kongera kuvugishwa iby'amoko menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Aba nibo bari bagiye gutangura kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Kandi Yesu yarabahaye izina unesha. Ibyahishuwe igice ca 3 ku murongo wa 12, Yesu yavuze ngo unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje,
kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandikwa ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwo mugwa Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Iri ni ryo sezerano Imana yahaye abari bagiye gutanguza Laodikiya canke se igihe cya nyuma ishengero rya Kristo ryategerezwa gucamwo imbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Imvugo inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje ishaka kuvuga urufatiro. Inkingi ni icishimikiro, ikintu gihagazeko. Bavuze urusengero birenze kuvuga inyubako gusa, ariko havugwa n'abantu. Hari hagiye kuza igihe c'ishengero ca nyuma, kandi igihe gikomeye. Abategereza kuba urufatiro rw'ishengero rirangiza amateka y'isi bari abanesheje bo mu gihe ca Filadelfiya. Abo bagabo n'abagore bagomba kwandikwa ku izina ry'Imana. Nanje nzobandikwa ku izina ry'Imana yanje. Izina ry'Imana nirihe mu by'ukuri? Bamarayika bo mu Vyahishuwe 14 twabona bahamagariye ababa ku isi yose gusenga umuremyi. Ego iri ni ryo zina Satani yanka, Imana n'umuremyi wacu. Ubutumwa bwa marayika wa mbere buhamagarira abantu, ntabwo buvuga ngo musenge Imana, musenge iri, ariko buvuga ngo musenge iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Koko bagomba kwandikwa ku izina ry'Imana rigaragaza yuko Imana ari umuremyi wabo. Ubutumwa bari bagiye kwamamaza bwa marayika wa mbere bwategerezwa kuba buri mu izina ryabo. Abanesheje barangije Filadelfiya bari bagiye kwandika ko izina umuremyi nk'ikimenyetso kibatandukanya n'ayandi mahanga. Dusomye muri Kuvayo igice ca 20 umurongo w'8 gushikana ku murongo wa 11 hamwe n'igice ca 31 ku murongo wa 17, Ezekiyeli igice ca 20 ku murongo wa 12, duca twemeranya ko iri zina ryari rigiye guhabwa abo banesheje kwari ukwitwa abaruhuka isabato. Inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 844, icyo gihe abanesheje baragiriwe amahirwe yo kwinjira ahera cyane, maze bibonera isanduku y'isezerano. Kandi iyo sanduku y'isezerano yari irimwo amategeko 10. Muri ico gihe babonye itegeko rya 4 rihamagarira abantu kuruhuka isabato, maze batahura impamvu Imana yabiberetse kwari gutangura kuruhuka isabato. Uko niko abanesheje bo mu gihe ca Filadelfiya banditswe ko izina ry'umuremyi batanguye kuruhuka isabato. Uko iminsi 7 iheze, ku munsi ugira 7 uko binjira mu rusengero bakaruhuka, abababona bose batangarizwa ngo bariya abantu n'ibiremwa by'Imana yaremye mu minsi 6, ku munsi ugira 7 iraruhuka. Uko niko mu ruhanga rwabo haba handitse izina ry'umuremyi igihe cyose baruhuka isabato gushika na none munsi. Izina rya Yesu naryo n'umucunguzi, kandi ugucungurwa kuba uko ugucungurwa kubukwacu iyo twizeye. Kandi ikintu gihambaye abizeye Yesu afise nuko bategereje ukugaruka kwiwe.
aho Yesu azoshitsa isezerano ryiwe ryo muri Yohana igice ca 14. Abanesheje bo muri Filadelfiya bari bagiye kwitwa izina ry'abategereje ukugaruka kwa Yesu baruhuka isabato. Iri ni ryo zina bari bagiye kwandikwako na Yesu. Guhabwa izina rya Yerusalemu naho nuko bari bagiye kwitwa bene gihugu abaragwa b'ubwami bw'Imana. Ubu birabonetse, abategereje b'umunsi w'indwi baruhuka isabato kandi bakaba ari n'abaragwa ba Yerusalemu nsha yo mw'ijuru. Aba badivantiste bazorinda bashika mw'ijuru baboneka ko iryo zina, nk'uko twabibonye abacunguwe ibihumbi 144 Yohana yarababonye bashitse mw'ijuru kandi bari bafise rino zina. Soma Ivyahishuriwe igice ca 14 urabibona neza ku murongo wa mbere. Uku nukuri cyane. Kuvana rero tumaze kubona ibi, tukabona abategereje ukugaruka k'umwami Yesu canke mu rundi rurimi abadivantiste b'umunsi w'indwi baruhuka isabato. Kuvana umuhanuzi yarababonye bakiri ku isi bararuhuka isabato kandi bakanaryatsinda wa mugwi w'abantu ukaboneka mw'ijuru ufise rya zina. Bica byumvikana yuko abadivantiste b'umunsi w'indwi bategerezwa kuzogumaho ari ishengero ry'Imana kugeza bashitse mu birimba byo mw'ijuru, kandi muri bo niho hazova bano 144 bari bagiye kwamamaza ubutumwa bw'ico bari koko. Ibyo bamamaza n'ibyo bavuga byari ibibarimwo mu by'ukuri. Ntabwo Bibiliya yigeze ibashira mu mugabane umwe wa Babuloni. Oya, ntabwo Abanyelaodikiya Yesu yavuze ko bazogwa mw'ikosa nk'irya Balamu ngo batakaze ukuri bagende kwifatanya n'abapagani. Nta nubwo Yesu yavuze ko bazokwabirana na Yezebeli canke abakobwa biwe, ahubwo yabagayiye kuba akazuyazi kandi arababwira ico gukora kugira ngo boye kuba akazuyazi. Aba nibo ryajwi risemerera ngo bantu banje nimuviwe. Uno munsi ni twebwe turiko turamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ubutumwa buhamagarira abantu gusohoka muri Babuloni, kwirinda gusenga igikoko n'igishushanyo caco, kwirinda inyigisho zasizweho n'ubupapa, na cane cane inyigisho ihambaye ituma ubupapa bubico buri koko ari dimanche. Nk'uko nama nabivuze, nta kindi kintu gituma papa asengwa n'abantu benshi mwa kino gihe atari uko bose bayoboka itegeko yishiriyeho rya dimanche mu gishingo cyo kumvira iry'Imana. Yesu yavuze ko niwakunda so canke nyoko ukaba murutisha ntuzoba umukwiye. Niba umuntu avuze ibi hama Imana nayo ikavuga ibi, wewe ugahitamwo kumvira ivyavuzwe n'umuntu, birahagije ngo duce tuvuga yuko wasenze uwo muntu mu gihe cyo gusenga Imana. Mu gihe Imana yavuze ngo wibuke kuziriza umunsi w'isabato, hama papa akavuga ngo ruhuka dimanche, nawe ukaruhuka dimanche, ibyo birahagije ubyemere canke ureke yuko uzoba uri kurasenga papa. Abadivantiste umunsi w'indwi abategereje kugaruka k'umwami Yesu basigaye baruhuka isabato, nibo bagomba kwamamaza buno butumwa kandi bakabwamamaza mw'ijwi rirenga. Uko niko
tubikora kira gihe dukomeza gutegura TMI twese hamwe mu gikorwa c'ivugabutumwa n'ibindi bikorwa by'ivugabutumwa kugira ngo abantu bahishurirwe kuno kuri. Hamwe mwobiraba neza muzosanga ku isi hari amadini abiri ahanganye, idini ry'Abadiventiste kandi rikaba rihanganye n'ayandi madini yose yo ku isi. Amadini yose agwanya ishengero ry'ukuri, haba abagorozi, haba abagoretsi, haba Batiste n'abandi abameto, abaki bose ntiriwe ndadodagura, bose uzosanga ari bamwe iyo hageze kugwanya ishengero ry'Abadiventiste umunsi w'indwi. Mu gihe abitwa yuko basohotse mwari no shengero ry'Abadiventiste umunsi w'indwi, yaba ari bo kwamamaza buno butumwa, bomenye icyo bari bakagenda kubwira abantu bose batarizera. Ariko bano bantu kubera yuko atari bo bahawe uno murimo, akenshi bazohangana gusa na rino shengero. Kwita ishengero rya Yesu Babuloni ni kurogota. Ababivuze bose bazoba mu mutigiri w'abazorimbuka. Ibi si urubanza ndabaciriye, ariko niko bimeze nk'uko kahise kavyerekana. Abantu bose bagerageje kurondera, kugorora, kugwanya no kuvuga nabi iri shengero, bose barangije nabi. Hamwe nawe wohaguruka kugira ngo utangure kino gikorwa, umenye yuko uzorangiriza mu kunywa inzoga, mu kuboregwa no gukora ibyaha bindi wari warahevye mu gihe wabatizwa mu mazi menshi wifatanya na rino shengero ry'amasigarira. Mugenzi, hano hantu utegerezwa kuhazirikana neza, harakomeye. Ntago ari urubanza ndaguciriye, ariko nkubwiye ico biri, kubera yuko abashoboye gukora bino bintu byose barangije nabi. Mu bisanzwe uba wemeye gucika igikoresho ca Satani mu kugwanya Kristo Yesu. Uri kuravuga yuko Yesu yananiwe no kuyobora ishengero ryiwe ngo arishikane ku byo yavuze, kugeza naho naryo nyene ryohinduka Babuloni. Ubuvuze ko iby'isi Imana ibihevye, kuvana ubuhanuzi bwa Bibiliya butatwereka rino shengero, butatwereka irindi shengero rya Yesu atari iri, kandi akaba ariryo rizosoza kugeza rishitse mw'ijuru. Hama nawe ukabivuguruza mu yandi majambo buri kuravuga yuko wewe ufise ibyiyumviro birashe gusumvya ibyo Bibiliya ifise. Koko ntago rino shengero rishobora kuba Babuloni uko byogenda kose. Mbere n'uwo kwitwara nabi, uwo niwe azogwa, kubera yuko ni shengero Yesu afise mu biganza byiwe. Yesu niwe aduteruye kandi niwe adukoresha. Ha ruhande yo kubita izina, Yesu yaravuze ibibaranga kugira ngo umuntu wese atagira amakenga. Ivyahishuwe Yohana igice ca 12 ku murongo wa 17, bitondera amategeko y'Imana kandi bafise ibishingira Yesu ntahe. Bitondera amategeko y'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Kandi ibishingira Yesu intahe ni mpwemu w'ubuhanuzi. Ivyahishuwe Yohana igice ca 19 ku murongo waho w'10. Kandi bafise kwizera nk'ukwa Yesu. Ivyahishuwe igice ca 14 ku murongo wa 12.
aba bantu bitondera amategeko y'Imana kubera bafise kwizera nk'ukwa Yesu, kandi bakagira n'ibishingira Yesu intahe ari byo mpemu w'ubuhanuzi. Ego urugendo turimwo rurasa neza na neza n'ubwo abana ba Yakobo bari barimwo igihe bava mu Misiri muri Egiputa. hariho abanyegiputa babakurikiye. Turi kumwe n'abanyegiputa muri twebwe muri runo rugendo, nta bari burabirako. Bano banyegiputa bari kumwe n'Abisirayeli igihe bari mu bugaragwa, nibo babosha ngo bipfuze inyama zo muri Egiputa, nibo babosha bagatuma bibagira iyo bariko baraja, nibo babosha bagatuma Abisirayeli bidodomba. Uko niko no mw'ishengero rya Kristo riheruka harimwo abanyegiputa Yesu yabise ugwamfu. Yavuze ngo nimureke ugwamfu n'ururo bikurane, ariko yarabonye yuko mw'ishengero ryiwe harimwo ugwamfu. Aha ntago hariko haravugwa gusa abantu nk'uko twabisobanuye. Hari igihe twiga icete Yesu yandikiye Laodikiya, abantu bo mu Kazuyazi, ntago haba hariko haravugwa ngo abanyantege nke mu kwizera, ariko haba hariko haravugwa ba bandi bafise ukugoroka ko mu buryo bw'umubiri. Aha haca hazamwo abapasitoro, abigira barayiki, abaririmbyi n'abandi bantu bakomeye mwari no shengero, ariko kandi n'abandi bantu bose, imigwi yose n'ibyiciro byose bishobora kubamwo bano banyegiputa canke se ugwamfu. Yamara naho biruko, Yesu azoyobora abahungu biwe n'abakobwa babizigirwa kugeza naho bazoshika mu birimba vyo mw'ijuru vyasezeranywe. Abo nibo uhamagarirwa kurabirako. Hari umuhinga umwe yavuze ngo wirinde kurabira ku bananiwe, urabire ku babishoboye. Nico gituma inyandiko zera zitubwira ngo mwaruno rugendo turimwo twerekeza mu bwami bwo mw'ijuru, tugomba guhanga amaso Yesu n'ukuri kwiwe. Mu gihe tuzoba turiko turahanga amaso Yesu n'ukuri kwiwe, muri ico gihe tuzoshishikara gutunganya no kweza. Yamara mu gihe tuzorabira ku banyabyaha, tuzoca tubona yuko ari twebwe bagororotsi, yamara natwe turi abanyabyaha. Nimuze mu gihe twiga ikigwa nk'iki, twese dukangurirwe guhanga amaso umwami wacu Yesu Kristo. Abantu benaba barabayeho mu gihe ca Nowa, babaho mu gihe ca Isirayeli, mbere no mu mwaka w'1844 rino shengero ritangura c'umwaka w'1844 rikora mw'iri zina, kubera yuko ari ishengero rya Kristo ryabayeho mu bihe bitandukanye. Ariko mvuze yuko mu mwaka w'1844 ariho ryatanguriye gukorera kw'iri zina, naho nyene abantu bameze nk'abanyegiputa barabonetsemwo. Uko niko hagiye hasohoka amashengero atandukanye, abanse kugendera ku mategeko y'Imana no kuri gahunda Yesu yahaye rino shengero, bose bagiye bagosogwa bararivamwo. Kandi na nuno munsi igosora rirabandanya. Igosora ntago rishika ku bakristo b'abanyantege nke. Ndabisubiremwo,
kubera bo Yesu arahari kugira ngo abakomeze bucece buke buke bazoba nk'uko Yesu Kristo agomba. N'abakobwa n'abahungu b'abanyantege nke bashaka guhindurwa na Yesu, abazogosogwa bakirukanwa mwari no shengero, n'abantu bigira bahinga babona yuko bahejeje, n'abaprofesiyoneri mu nyandiko hamwe n'ibindi, ariko bamaze kugera kuri urwo rugero rwo hejuru bararondera kugorora rino shengero, barahagarara mu rusengero bakavuga ngo naka na naka ndabona baraguye, maze bakiharura yuko araberanda. Aba ntago bakeneye Yesu kugira ngo ahindure ubuzima bwabo, bibereye mu marobingi hamwe n'ibindi. Abandi nabo bafise izindi nyungu zabazanye muri no shengero, harabaje kurondera abakobwa, abaje kurondera amafaranga, n'abaje kurondera ibindi bintu bitari juru. Bano bose baruzuye mwari no shengero. Yamara abera basigaye bitondera amategeko y'Imana nibo bonyene bazoshobora kunesha. Iyo mvuga rero ngo abadivantiste umunsi w'indwi, simba ndiko ndavuga bano banyegiputa canke ugwamfu gwivanze mu bakristo b'ukuri, ariko mba mvuga ngo abakristo b'ukuri bano nibo kuruhuka isabato bibera ikimenyetso c'Imana. Ijwi ririko riraguhamagara ngo sohoka muri Babuloni winjire mu ruhongore rwa Kristo, kandi umuryango wo kwinjira ni umubatizo. Abantu benshi ku isi bariko barumva kuno kuri, bakakwakira, bakemera kubatizwa mu mazi menshi, umubatizo wo mw'izina rya Yesu, maze amazina yabo akandikwa mu gitabo c'ubugingo. Bariko barafata ingingo yo kuvavana na Babuloni bucece buke buke. Yesu arabahindura akabagira nk'uko agomba, maze kuruhuka isabato bikababera ikimenyetso. Mugenzi, nagira ndakumenyeshe yuko ku isabato ya 16 z'ukwezi kwa gatatu dufise umubatizo udasanzwe. Hariho abantu bamaze kwiyandikisha biteguriye kuvuka bwa kabiri. Nawe ushobora kwiyandikisha, fata ingingo. Niba nawe umaze kumenya ukuri ugashaka kwifatanya na rino shengero ry'amasigarira, ukemera gusohoka muri Babuloni ukinjira mu ruhongore rwa Kristo, mw'ishengero Yesu Kristo agiye kuza vuba gutora, mugenzi, twandikire, ca wiyandikisha uciye kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 669. Nanje ngiye kukugirira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Urakoze kubw'ino jambo. Ijambo ryawe rimeze nk'imvura. Iyi imvura iguye ntago igenda idatohegise, uko niko n'ijambo ryawe rimeze. None reba rihejeje kuvugwa, risimbiye mu mitima y'abantu benshi. None uno mwene data ku izina ryiwe runaka yemeye gufata ingingo yo kubatizwa, yemeye kukwizera, kandi ukwizera kwiwe kukarangirira mu kuvuka bwa kabiri, agahinduka icaremwe gishasha. Mwami, nanje ndamusengeye ngo ukwizera kwiwe ntiguhere, ari kumukomeze gushitsa ku mubatizo, kandi uhereye none no mu gihe azoba yaravutse ubwa kabiri, mwamumuha ubushobozi bwo guhera uno munsi anesha, yamanesha, kandi
kandi azokwamanesha ibihe byose, izina ryawe rihabwa icubahiro. Mwami reka dusengere n'aba bandi batarafata ingingo ariko ukuri bakumvise, zana inyundo udodore ku mutima wabo, worohe nk'inyama, rino jambo rironkaho rimenera, maze nibamara kumva umuco wawe ubamurikira, nabo bahindukire bazobatirizwe rimwe n'abandi, izina ryawe rihabwa icubahiro. Mwami reka mwari no sengesho ryacu tukwereka abagwaye, babandi bose batanze imitwaro, ijya mitwaro na ya mesaje yose ndayakweretse, kugira ngo mwami ubishure kandi umunsi wabagendeye abimenye, maze nabo bahimbaza izina ryawe, bamenye yuko ari we muremyi w'isi kandi ari nawe muremyi wacu wo mw'isezerano rishasha, izina ryawe rihabwa icubahiro. Bana natwe kandi mwami ushishikare kuduha ibyizigiro byo mw'iherezo, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, ushobora gukora like gem kugira ngo utwereke yuko wafashijwe n'ikiganiro. Ufise ico wifuza gushikiriza, ikibazo canke ikindi kintu, ushobora kubyandika muri komanteri. Ukaba uri mushasha utari bwakore abone, subscribe, following, suivre, bivana n'ururimi uri kurakoresha canke urubuga uri kurakoresha mu kudukurikirana. Cubikora kugira ngo bizokorohere kuronka ikindi kiganiro gikurikira. Kwibutse kandi yuko bino vyigwa biraboneka misi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo, n'imisi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu akugire neza, aguhe umugisha, aguhe kwama umwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.